good. So how on earth can you get $20,000? Reka ubeshi amafaranga sa yawe ntagusa. Ni gute ushobora kubusa nkuku umeze nkuku ukaza kwagiriza umwigeme mwiza nkuyu ngo akwivye amafaranga ibihumbi 200 vy'amadolari? Wa mugore we urumubeshi urumuesikro. Ibi bintu ubireke mana yanje, mana yanje. Ibintu biba bidasanzwe na gatoya aho mabuja ahejeje kwibwa ibihumbi 200 vy'amadolari kubera ngo atambaye neza, kubera ngo adasa neza, kubera ngo atahoyo yakura. Ibi bintu byatanguye gute? Reka maze nkisabira ukore like kugira ngo tubandanye turaba ibintu uko byatanguye akantu ku kandi. Umugabo yaraha inyuma ariko aragenda, niho yabona ingodo ikorotse hagati y'aba bantu babiri, ariko icyo atazi neza, ntazi uwataye iyi ngodo, ntazi mweneyo. Ariko gico mbonye iyi ngodo iza ikoroka nk'uyu mugore yiremetse utuntu. Abagore uko ari babiri batanguye guserera, baraharira, umwe avuga ati niyi wanje, uwundi niyi wanje. Umugabo byamuteye amakenga, arababwira ati garuke muri kuncankanya. Ni gute wewe uvuga ngo amafaranga nayawe, uyu nawe akavuga ngo nayiwiwe? Reka mbihere ikibazo. Nimba amafaranga ari wawe uraza kumbwira ayari mw'ingodo, nimba amafaranga nawe ari ayawe urambwira ayari mw'ingodo. Dusubiye inyuma gatoya, uyu mukobwa agitora ingodo yashitse aharura amafaranga ari mw'iyo ngodo, aramenya n'ubwoko bw'ayo mafaranga. Uyu mugore byagenze gute? Uyu mugore we byamunaniye gute gutora amafaranga ari mw'ingodo? Guys, now let me ask you, if this wallet belongs to either of you, can you tell me exactly how? Nkuko nawe wabigenza utatura babiri, yabajije umwe amafaranga ari mw'iyo ngodo uko angana. Mabuja wacu avuga yuko atayazi. Yaje kwino nkumi arayibaza, ivuga amafaranga arimwo ko ari amadolari ibihumbi 200. Uyu urubanza nuko yarutsinze. Umusaza amuhereza ingodo yiwe ati niwigire, amafaranga nayawe. Chimamanda niko guca akora ikosa rimwe ryo gushinyagurira mabuja, amubwira ati aya mafaranga sa yawe, urarushijwe. Iyi ngodo irimwo ibihumbi 200 vy'amadolari. Aho umusaza yahejeje guharura, ahejeje guca urubanza, ariko arihenze, atanze amafaranga y'abandi ku muntu atari wo. Guys, Take your wallet and go. Thank you so much. Please say the truth. Madam, how can you be able to afford such an amount of money? Look at you. You don't look. Umusaza nuko yaciriye urubanza rubimabuja bitewe nuko yasa, bitewe nuko ubuzima bwari mubereye nabi, atashobora kwifata neza ngo yiyambike neza. Amafaranga aba aramujyanye, nuko yasigaye yambamba, asigara atabaza. Hari hasigaye ko avugana n'Imana yo mwijuru, akaba ari imurengano. Mwirinde guca imanza mufatiye uko umuntu ameze, uko umuntu asa, kuko hari igihe usanga warenganije uwutorenganije. Nuko mabuja wacu yagarutse hano kuri landlord nyene inzu, amubwira ati amafaranga ndayarose ariko barayanyiba, raba mfashe uko uraba uko tubigenza kugira ngo dufate umusuma. Ni ngahe nyuma narinzanye amafaranga menshi, nari nahuye n'umugira neza. Landlord aramubwira ati ivyo sinshaka kuvyumva, icyo nshaka na amafaranga yanje uheranye iminsi myinshi y'inzu utari. Ako kanya tukiri ngaha nyene, wa muntu yamwiba amafaranga nuko yashitse. Icyo tutazi no mukunzi wa landlord biraherera he? Guys, That took my wallet. She's holding the wallet there. This is the guy that took my wallet. Yes. Mother, what are you talking about? This is the guy. mabuja wacu yaravuze ati uyu ni unyivye ingodo yanje, ni unyivye amafaranga nari nkuye kumugira neza. Aho inyuma hato niho ahejeje kunyibira, aciye urubanza n'umusaza ariko ararengana. Ingodo yanje abarayivyuko. Uyu nawe arisigura ku mukunzi wamubwira ati ingodo ni yanje, nayikuye hanahana. Mabuja wacu arasubira avuga ati amafaranga nayanje, nayasavye umugira neza, ndamwigana ibibazo mfise, amfashisha no mafaranga ngo ndayakuzanire. None raba uyu turahuye arayanyambuye. Mbega uyu wewe urubanza araruca gute? Inkumi raho yakomeje ivuga ati amafaranga nayanje, byagenze kunuko.
nk'uyubesha atabura ivyo yisigura. Yarasiguriye umusaza kugira ngo arabe yuko yavyumva. Uyu mugabo ati amafaranga uriko uravuga sa yawe naho wayakura wa mugore we, gabanya ububeshi. Uyu mugore aho yaje hose bamuca amazi, yibutse ikisasa. Uyu mugore yibutse ari kumugira neza, ariko asaba ino mfashanyo yarushe araho, ariko aridoga yibaza ico gukora n'agafuka, yibaza ico abwira landlord, yibaza aharara iryo joro nk'uko bari bamaze kumwirukana mu nzu. Akanya kiraha niho umugira neza yaza aricara barayaga, aramubaza ingorane ufise. Mama ufise ikibazo icahe? Mabuja Nuko yamwiganiye akantu kamwe ku kandi. Umugabo agize amakenga, umugabo agira impuhwe, aratora amafaranga menshi cyane, amadolari 220,000 aramuha ati genda wifashishe. Niyo mpamvu mabuja wacu atamenya igitigiri c'amafaranga bamushiriye mu ngodo. Aka kanya kiraha ntiyayaharuye, yayakiye uko nyene arayatwara. Uno mugore arakizwa niki? Icamukijije ahantu yabitse ano mafaranga harimwo karangamuntu yiwe, ID yiwe, ico twita urupapuro ndangamuntu, niko kwari mwino ngodo yasizemwo amafaranga. Guys, to believe what you are saying. You said the wallet belongs to you, right? Yes. Good. landlord amaze kubona vyakomeje yamubwiye atuvuga ko ingodo ari gwawe. Umukenyezi ati mabuja ati ni gwanje, ariko indangamuntu irimwo niyo umuhungu wanje, umuhungu mukuru wanje niyo ndangamuntu igira mw'ingodo. Umusaza hari hageze yaho abijustifia, araba ivyo mabuja ariko aravuga yuko arivyo. Bagiye bose hamwe ngaho bararondera indangamuntu barayibura. Umukobwa aratangura kuvuga ati wabonye ko ariko arabesha. Mabuja nawe ati komeza uraba ngaho indani indangamuntu irimo. Ako kanya sasa indangamuntu yarabonetse. Kuraba neza dusanga umwana w'iko iyo ndangamuntu asa na mabuja. Inkumi yacu hano umusuma yabuze uko abigenza, aritoza utunyoni, aramaramara. Amafaranga abamucitse muri buno buryo, amafaranga abaragiye. Umusaza landlord aravuga ati girlfriend uri umubeshi, girlfriend uri umusuma, ibi bintu ntavyo ndari nkuziho. Ariko iyi nkumi yo yakomeje kwisigura, imaze kubona ko habaye ndase, irasaba ikigongo, iravuga ati umbabarire, nagize uko inzara igize, nkoreshwa n'inzara, ndaza ndamubesha. Twariko turaza turi babiri, ingodi imaze gukoroka, umusaza amaze kuyitora abaza mweneyo, nanje nza kuvuga ko ari iyiwanje, kubera ndabona atavyabona bihari biza ko dutatura kw'ingodo atariyo iwanje canke atari yiwe. Aka kanya rero ndabona yuko ataho nkihungiye, ingodo niyo uyu mudamu, umbabarire. Umusaza landlord yasavye ikigongwe. Mabuja aramubwira ati umbabarire, nanje navuze nabi, zana kano kazigo kawe nkwereke aho tugashira, hama winjire mu nzu uruhuke. Umukobwa araho yasubiye nawe gusaba ikigongwe. Mabuja aramubwira ati umbabarire cyane. Guys, ibi bintu murabibona gute? Ibi bintu muravyumva gute? Hari igihe umuntu agucira urubanza aravye ubuzima urimwo, aravye ubuzima bubi urimwo, akabona yuko urwo rubanza rwagutsinda atisunze ivyangombwa, ataravye amategeko, akavuga ati wewe urubanza ruragutsinze bivanye n'uwo uriko uraburana nawe. Ibi bintu rero tubihagarike. Imbere guca urubanza dukoreshe amategeko, dukoreshe ico amategeko ngenda rubanza agerekana. Guys, nuko mabuja wacu yasubijwe amafaranga yiwe, akijijwe n'indangamuntu y'umuhungu wiwe yari mw'ingodo yari yagendanye. Landlord nawe vyamuteye ishavu, arabwira umukunzi wiwe ati cangaho ugende unyibagire naho wambonye, ntituzosubire no guhura, nitwahura uzimbe wigera. Nuko yamutonganije aramwirukana, turumubeshi. Ibintu
bidasanzwe na gatoya. Iminsi y'igisuma ni 40 gusa. Landlord yagarutse asaba ikigongwe mabuja amubwira ati umbabarire cyane, hari igihe dukoreshwa amakosa n'abantu twari twizeye cyane bigatuma tuvuga nabi. Karibu mu nzu nuruhuke, inzu urayisubiranye, inzu irabaye yawe. Ko biruko nguhaye n'imyaka 2 uzobamwo utariha. Umugani w'Abongereza ati ntugacire urubanza umuntu wisunze uko ikintu kigaragara canke umuntu yaba agaragara. Aba n'abandi bacira urubanza rubi uyu mugabo bamwagiriza yuko yakoze amakosa gutanga amahera kurya mukobwa w'umusuma. Ariko uyu n'uyundi jewe nawe urubanza nuku twari kuruca. Usivye yaho uyu mugabo yakoze ikosa rimwe akavuga yuko akabwira neza yuko urya mabuja amafaranga 220 vy'amadolari atayasa, nayo ubundi bwo nawe nuko wari guhavuruca.